Bonjour canke bon après-midi bakozi ba Keje Media ndiza ko aho muri mugwe neza mukomeye natwe ko mutubona turameze na cyane twashimira Imana yaduhaye akandi kajya ko kubaho nije gushimira Imana reka aho tubaye ikaze kandi kuri Keje Media mu kiganiro Burundi Gospel Star Search aho twatukumwe n'abandi batandukanye ni nayo mpamvu no munsi kumwe n'umuntu adasanzwe umukozi w'Imana umupasteur akongera akaba umuririmbyi wa kera na nubu akibandanya ibikorwa vyiwe vraiment no muhizi nije bekeza Fleur ya Audrey kuri micro za Keje Media reka ndabasabe kudukurikirana ni murambirwe maze kugira ibihe vyiza kandi nongeye ansaba na wa muntu ari ryo ryambere araze kuri Keje Media giya subscribe cyangwa s'abonner nimba nawe usanzwe umuntu wacu tugire commentaire ibikorwa vyacu uhereye kuri kinyene tugire like tugire share kugira ngo bikunde ibiganiro vyacu ibikorwa vyacu bishikare kuronka benshi bashoboka uzobukoze cyane reka wo munyemeye twakira umutumire wacu namahoro namahoro turashimana umeze neza byukuri Yesu rumwe urabona ko nibyo mwatuzimanye kuri keza bimeze neza ya murakoze gose mwoshobora kuramutsa abakunzi ba Keje Media hama banyakubahwa niko notangura mvuga ko abantu ndazi ko bicubahiro bakora turaba hari abana hari abapapa hari n'abakuze ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nkaba nitwa Pastor Emma nkaba nkijijwe nkaba nkunda Kristo kandi nkuko yabivuze nkaba ndi umuririmbyi nkunda guhimbaza ngatazira Imana murakoze cyane murakoze cyane Pastor Emma none uretse ko ari umukozi w'Imana umupasteur umwungere w'ishengero umuririmbyi wa kera na nubu akibandanya ninde arangwa ni Pastor Emma arangwa no kuba yubatse akaba afise umupfaso nimwe w'igitsina gore kuko abantu ibintu byaramaze gucangana aramubwira ngo umupfaso ugasangana umugabo ku mugabo cyangwa ku mugore ku mugore rero mfise umupfaso ni umwe n'abana indwi n'abuzukuru bane hanyuma nkabashimira Imana kuri umugisha Imana yampaye ikindi kindanga nakaranga ko gukorera Imana mu muhamagara Imana mpamagariyemwo wo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu mu mpinga itandukanye muri East Africa no muri Europe no muri Asia no muri America kuko nkuko babivuze indirimbo twarenge kuva kera hari n'abari muri Amerika baziraba bari mu Bufaransa bari muri Canada bakambwira rero mu ncamake numva ko ibyo nibyo bindanga murakoze cyane mwatubwiye ko murangwa n'umuhamagaro kandi mukawukorera mbega umuhamagaro ni iki umuhamagaro ni ingabirano Imana ihereza umuntu biciye mu bujongozi bwa Mpwemu Yera nijwe rya Mpwemu Yera rikakwemeza ikiri muri wewe ico wumva kidudubiza ukora muri gihe cose umuhamagaro ni ijwi cangwe ni gicapo Imana ikwereka bivaye n'ibintu biri mu mutima wagamije kuva kera umuhamagaro wanje kwari kugira ngo mpimbaza Imana ntazira Imana hanyuma ndayikorere rero nkabona ko muri uwo muhamagaro ncyandabishira mu bikorwa ntibyabaye gusa mu vyanditswe ariko byashira bishira mu bikorwa murakoze cyane biravuga ngo ati umuntu wese agira kahise umuntu wese agira aho yaciye umuntu wese agira ibihe yabayemwo twagomba kumenya mbega Pastor Emma imibereho yiwe akiri muto mu buyabaga bwiwe canke mu bwana bwe mu buto bwiwe Pastor Emma yaranzwe niki yarameze gute yarabayeho gute cambere Pastor Emma mu buyabaga bwiwe novuga yarakunda kwiga ari umunyeshuri nakuriye mu Rwanda ari umunyeshuri hamikira igira kabiri narankora gukunda umuziki narakunda umuziki kubera yuko muri famille yacu ya famille ya mama benshi barabacuranzi harabacuranga muri Orchestre Feroz yari y'abanyarwanda irimo n'abarundi mu Rwanda rero umuziki ni kintu natangiye kuva kera bimvikana ko muri famille yacu twese turi abantu b'umuziki b'umurya murakoze cyane tumva mwaranzwe n'ibihe vyiza aho abandi batubwira amanyanga udukosa bagiye barakora mu buto bwabo tumva ko Pastor Emma yakuze atekereza nyene je byarangora kubera yuko nta mushiki wanje nari mfise avuga kuri mama twaje na petit frère yumvikana yuko nari umukozi nkorera umuryango nkiri umwana muto narija kuragira ihene za nyokuru mu Rwanda mbo nari umwana kwa nkunda ko abantu baja hamwe tugagira ikintu tukumvikana kandi ngakunda kumva cyane ko narakunda umuziki narakunda bari bitwa Boys to Men narakunda Phil Collins narakunda indirimbo ziri douce zimeze neza kumva ko harimo ubuzima muri ivyo bintu rero ivyo bintu bivaye n'ukuntu umuryango nabo nyene arabanyamuziki bice biratwandukira ko n'umuhamagaro uri muri twebwe twese umuryango wacu ndakubwije ukuri n'abana banje bose bararirimba
ego na madame araririmba ego cyumvikana ko n'abuzukuru bacu bazoririmba ego umva nak'umuryango nakoko nakoko tuvuge akaronda 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 kerana baraguze cyane pastor abantu benshi bavukiye mu miryango ikijijwe nkamwe mwakuriye mu mihamagaro mu ngabire mu ishengero bakunze kuvuga ati harabayeho igihe turafata intumbero y'agakiza cyangwa yo kuba mu muhamagaro nyawe tuba mu bintu tuzi mu bintu dutahura namwe ico gihe cari cyaryari je nakije muri 1991 ishengo rya Afrika bo mu Kamenge niho nakizwa hanyuma ndabandanya ndakura mu muvuga butumwa hanyuma natangiye kuririmba neza neza nka 97 kuko twari dufise umugwi wari urongowe witwa Hosiana Kwaya bariba muri Fekabu twari abajene bashika 12 twaririmba indirimbo z'amavuta vuza amavuta uco byumva saya mamesa canke amahoki n'amavuta yamwe mu yera kuko twari abantu dukunda gusoma ijambo ry'Imana uretse ko muno misi ibintu byamaze guparangana abantu baguma bumva babuze indirimbo baguma bagira ama remix kandi Bibiliya yuzuye gusa indirimbo rero twe twaricara tugakompoza tukaririmba rero kuva ico gihe maze gukizwa kaba umuririmbyi hari ikintu muri je numva co kwamamaza Kristo kuretse gusa no mu ndirimbo no kuvuga ubutumwa kugira ngo bifashe abantu benshi mutubwiye ko hari muri 91 yego niho nakizwa muri Fekabu niho wakizwa wakira Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwanje umushutangura kuririmba muri 97 muri ico gihe mwatangura kuririmba umuziki w'i Burundi cyangwa umuziki mpimbaza-mana wari wifashe gute mwatubwiye yuko ubu abaririmbyi baguma baririmba ama remix bisigura yuko ata majambo canke atamahishurirwa bakigira nkayo mwahishurirwa ico gihe cyane cyari zifashe gute ikintu ca mbere urabona nk'ubu nta ma projecteur yarariho nta bintu birebire nk'ubu usohoye nk'indirimbo navuga ngo urumva ngo bigenda gute uje kuyitora amenye ukuntu Bibiliya wasanga uvugije iyo ndirimbo ugasangize muri Amerika utayishije kuri YouTube utayishije kuri TikTok ariko bino musa abantu bafise ibintu byose bikwiye sinzi gituma baguma bajarajara ntibakore bikwiye gukorwa twebwe twarasenga twari dufise umwanya wo gusenga tugasoma n'ijambo ry'Imana uno musa abantu ntibasenga ntibameditana ijambo ry'Imana urumva bapfa kuraba gusa ikintu kinezereza abantu mbere twaririmba kugira ngo twaririmba biri mu mitima yacu ntitwaririmba ngo tuje kunezereza abantu twarimba biri mu mitima bigasohoka bigakora ku mitima y'abantu ariko no munsi umuntu akarondera ritme n'amajambo atuma abantu kuko abantu bose tari mu bibazo nta muntu atari mu ngorane umuntu wese ku isi yuzuye ingorane rero urebye ingorane n'abantu bere mu ngorane bapfa kumva gusa ko hari umudiho kubita umva baca bayitabira kugira ngo abantu umve mu bisanzwe ubukozi bw'uno munsi bwo guhimbaza no gutazira Imana nubwa commerce si bwo guhimbaza Imana ujya mutima ego uri kure cyane ariko ramaze guta akaranga kawo kuko niyo umuntu asohoye ikintu umva ko asohoye ikintu atagamije ngo ifashe imitima y'abantu ari kugira ngo aronke ubuzima bwa misi yose twebwe twarasenga twarisonzesha twarasoma ijambo ry'Imana kandi twaragerageza kugira ngo tuvuge indirimbo zijanye no gukora ku mitima y'abantu kuko iyo uririmbye indirimbo ukora ku mutima hari imbo twarimbye ivuga ngo mwambare ibigwanisho nubu ndakubwije ukuri odere cyakora ku mitima y'abantu kwambara ibirwanishwa byose Imana itanga kugira ngo umukristo abone ukuntu agwana urugamba nawe wasamaye ndabona umunsi biragoye cyane ko nisobanura no bisobanura biragoye murakoze cyane ati mwaye indirimbo zikora ku mitima y'abantu na nubu zikora ku mitima y'abantu muri kino gihe ariko hasohoka indirimbo nyinshi nkuko mwabivuze zikoze neza ku buhinga bushimishije kandi batangiye n'imitahe myinshi gose bagize ama live recording mugabo ugasanga indirimbo iriko iririmbwa na nyene yo wenyene canke iri muri telefone yawe wenyene canke y'abagenzi biwe wenyene indirimbo ntabwo iriko irafasha ishengero ntabwo iriko iraririmbwa mu makoraniro bisigure yuko aba yaririmbye bidaciye mu bugombe bw'Imana canke Imana itabibayemwo ijambo ry'Imana tugira ngo ivyo twahawe tubihereza abandi niko Paulo abwiye Timoteyo ngo amajambo wanyumvanye uyabwira abandi bantu je nibaza ko usohoye message yitwa umuziki irimo guhimba no gutazira Imana no kugira ngo ayo majambo asohoke aremesha abantu afasha abantu none unyegeje vuga yuko ni business uri kurakora
ukeneye ko nk'umuntu akudandariza ugure bihere ariko uririmbye by'ukuri urongowe na mpwemu y'Imana wasenze ndibaza neza yuko nubwo yo bari refere yonyene gusiga sohoka abantu benshi bokunda bagafashwa cyane kubera yuko turi mu kinjana gikomeye aho uno munsi usohoye indirimbo mu masegonda bimaze kugira iburaya wumva abantu bose bamaze kuyibona rero no kugira ngo ujya muntu yabikoze nabikore azi ko ibyo ariko arakora azobibazwa ari commerce azobibazwa ari gufasha imitima y'abantu azobibazwa ko ndibuka kera abantu bararirimba indirimbo ugasanga ni indirimbo icitangwa kuri RTNB urumva nta radio menshi yarariho uno munsi hari amarezo sosiyo menshi cyane nkurabona nk'iyi wanyu n'izindi abantu bararirimba uno munsi abantu bariga muziki baririmba ariko Jesse nigeze nca mu ishuri ariko ndirimba neza hari umunsi umwe tugeze gusohora indirimbo ivuga ku byerekeye isanganiro hanyuma umuhijyanyuza akomeye yitwa Rontunga arumva izo ndirimbo arabaza ni bande arambwira ati nibakanaga ngo ndifuza ko menyana nabo bantu nubu turi cambura tuzo ko tuzohura kandi twahora tuzokora ikintu ciza cyane rero nibaza ko unyegeje indirimbo muri telefone ntaco ufashije sohora abantu umva iyo message hamifasha imitima y'abantu ndibaza yuko mutanahuye neza sinavuze yuko bazinyegeza ahubwo izo ndirimbo zabo ntabwo zimenyekana nka kurya imwe yiwawe yamenyekana ijya hahirwa uyanganye agashika kwiherezo rero hariho abantu indirimbo zabo zitamenyekana kandi bazikoze mu buryo bwiza bushimishije basohoye amafaranga menshi indirimbo zabo ntizimenyekane naniko ngomba kumenya bisigura yuko nabo baba baririmbye batasenze canke inyandiko zabo ntabwo zikwiriye ntizuzuye canke kubera iki murakoze urabona nkuko rabivuze isigeze kure iterambere rigeze kure niba by'ukuri wasohoye ikintu gihereza umuntu uzi ko ashobora kugifashisha abandi kuko nta kamaro yuko usora indirimbo ikaguma ngaho uyisohoye waradepanshije hereza amamedia kugira ngo bayigirire ikintu bita publicité abantu bumva ubwo butumwa bwore ku mitima y'abenshi kuko ico wasohoye ni kugira ngo gifashe ku mitima y'abantu benshi hama baruhuka barushe mu mitima yabo si byiza rero kunyegeza cyangwa babasenze ariko bababuze ubundi burongozi kubera yuko hajya kugira ngo umuntu ashigwe hejuru n'umuntu ashigwa hejuru ikintu cyose ukeneye kandi udafise abantu ntawe ushobora gushika ibishoboye Imana yakore mu butatu natwe rero nico gituma nk'ubu urabona nk'ubu twarondanye twese duhurira ahantu hamwe ushobora gusanga ikiganiro dukoze ikinyene kice kimpa imodoka usanga nawe ndagucoreye nawe ngaca ndamuhezagana nawe nyene rero ikintu kiriho ntushobora gushika ahantu udakoranye n'abantu ntibishoboka ariko rero ukaraba abantu abari bo mukorana nabo usohoye ikintu rondera babijejwe wowe wararirimbye rondera bagupromotinga kugira ngo indirimbo yawe ishike kure abantu bayumve nanje kugira ngo hayigushike kure n'abantu bayitanga uko nyene ikaja ngaho ko undi yayitoye yahaye uwundi iri no mu Buganda iri no muri Kenya iri muri Tanzania ibaze byaciye bimpa igicapo njamona Roza Muhanda aririmbye ijya style y'amakirikiri njamona abantu benshi ngaha barayiririmbye byumvikana yuko gusora urya mudiho gusa watumye abantu benshi bace bakonka yuko muri Afrika dufise umudiho wacu uri special shobora gufasha abantu benshi urya mudiho ni wawutanguye ngaha mu Burundi nta wundi muntu yari bwaririmbye style numwe abandi barimba R&B bakarimba zuke bakaririmba roke bakaririmba reggae bakarimba amasiri ari kujya mudiho narumva ko ari umudiho w'abanyafrika mu bisanzwe ndifuza ko umuco iyo umuntu amaze gutakaza umuco no mu vy'imwemo ugatakaza umuco ugatangura kwiyanduza ugasana ukuntu bica byononekana rero nk'abanyafrika turafise akaranga k'iwacu nubwo uririmba slow nshobora kuririmba nk'abanyamerika canke abongereza burafise aho ugeza nk'umunyafrika rero umunyafrika uririmbye ivyiwa nk'umunyafrika biragira impact kuruta kuza kwigana ivy'abanyaburayi barakoze cyane hari akantu mwavuze ati ndaririmba neza birashika nyene mukumva ko muririmba neza mukumva mwigiriye icizere nyene ko mushoboye icambere nuko umuntu yiyemera muri Kristo Yesu kuko twakiriye yaduhaye kutagira ikintu bita kwikekeranyako kandi ndi umwe kwisi ntaririmba co kimwe n'abandi kuva yuko no guhonshira imbere y'umuntu yari mwe ntogira ubwoba ngo nikanaka kuko ndazi ikintu Imana asize mu buzima bw'iwanje kuko ni gikorwa n'ubuzima rero byumvikana yuko ubwa mbere je ndivuga ko ndirimba neza ndabisubiyemo ndirimba neza mu izina rya Yesu Kristo kuko Paulo yavuze ngo dushobozwa byose n'uduha inkomezi nico gituma mwe mari muri twebwe ni wadushoboza ariko abandi bariga muzike si bibi ni kwiga reka ndakubwira ikintu kumwe dore je ndiko ndaririmba madoration singira repertoire
sinandika ariko sinanga abantu bandika repertoire ntibandike ariko je mbifise inspiration ya Saint Esprit kumva indirimbo ije hari gimba ndo muri eglise ariko ndiko ndarongora louange cyangwa adoration nkumva ngo ririmo indirimbo imwe yonyene hari concert nigeze kubona ya Don Moon haririmbye urumva amanota ari simple amajambo ari simple ariko nabwo bushobozi bwawe muri rya sare urumva rero jewe kuririmba singa repertoire ni nkuko mpamagara njyanye mu ijoro pastor Emma nuze kuri studio mpagusa casque mpakumva gusa rythme chansora amajambo iyo ni indi mpano no nchiko tubwiye n'ubuntu je ntumbwira ngo urabona ngo je simora nandika indirimbo kunuku ndiyumvira ico muhema mbwiye ntama nkaca mfata bibiliya kandi cyambwira uri muri studio nigerageza umpe casque nambare nkijaye ukuntu yaririmbye wotangara sinigeze ndayandika twari muri studio ndamubwira nti iyi style ndumva ndayikunze mpa casque nca nambara casque ndaririmba nubundi uwo mbwi bunyere tworirimba turi kumwe twaririmba ntarinze gupanga urabona ukuntu oyo ngo mufate surprise kandi ntaco umuririmbyi nyawe yamayiteguye sawa pastor bakuze kuvuga ngo iyo umuririmbyi amaze kubona ko ashoboye canke akiyumva ko abizi ngo niyo ntango yo gukoroka iryo jambo ragyemeranya naryo oya suko bivana n'ukuntu umuntu yarezwe kuko ingeso y'umuntu urayibona ni naho yonse ukahabona twese uko twigishijwe twarezwe yuko Imana ari igenda iduza umuntu ariko akabaho urugezo rwo guca bugufi igihe cyose ubonye kuko zigikorwa kigashimwa n'abantu menya ko ukwiye guca bugufi kuko success ziwawe nizoraho rero byumvikana ko urya muntu kuraba iyo yajava kuko ari umuntu niba ari umuntu yigishijwe guca bugufi akigishwa kuba nubwo Imana umushikana kuma batavuga ati sije nabikoze ni Kristo yabikoze mwe muntu wadushoboza twe turi bikoresho byiwe gusa iyo tubikoze rero abantu bakafasha bati Imana habwa icubahiro twakoze bikwiye kwa kubwicubahiro cawe ego murakoze cyane hari n'ikindi mwavuze ati jewe sinandika repertoire biruruka Saint Esprit arankoresha mugabo bakaba bavuga ko Imana y'urutonde kandi tukaba dukunze kubona mu baririmbyi benshi bagira ama repetition bakagira ama song list kugira ngo bikunde baze kuririmba ibintu biri ku rutonde gwiza none bishoboka gute umuntu ayirimba ibintu bitari ku rutonde kandi n'Imana ubwayo ikorera mu rutonde urutonde sijya ndibo babanditse urutonde n'urutonde rwa mwemu yera kuko hari indirimbo bandika itajanye ni evenement muri ko murakora maze kuja mu ma concert menshi ugasanga bari ko bararimba bitandukanye n'ibintu byateguwe rero urutonde si ajya ama repertoire babanditse urutonde rwa mbere nijwi ryo mu mutima kuko mwe muri abazi ibibazo biri barajya abantu mugiye kuririmbira mwe mugiye guhimbaza Imana ariko aramuntu afise ikibazo mwe mwaciye mwandika indirimbo idashobora impact mu mutima w'umuntu n'urutonde rw'imwakoze amweke mwagize repertoire murongowe na Saint Esprit ndavyemera sindavyanse bwa repertoire ni vyiza kwandika ni vyiza ariko urwo rutonde ndiko ndavuga si urutonde rwo kwandika indirimbo n'urutonde rwa mwe muyera jewe ahantu hose maze kuja mu Rwanda nja muri Kenya nja mu Buganda nja muri Tanzania urumva mfise ama invitation menshi bikuba vy'Imana ngeze muri eglise ubwa mbere ko nigisha ndadora kandi maze kwadora ni ndimbo abantu babayize yiwabo ari ikinyarwanda ari igiki iyo nyene babaza abantu bakarira wibaza wombwira gute none kubereka biwabo bashaka kuririmba abantu babo ntibarire amajena yashika ndumushitsi nayumvise iririmbwa mwe mwe ati iririmbe kuko mbere ko je nigisha je manza kuririmba mbere ko nugura bibiliya ntangura ahantu hose ntangura kuririmba hama maze kuririmba abantu bagasenga bakaja mu mwemu kugura bibiliya rero abandika repertoire nibazandike barongowe na mwemu yera abahe indirimbo zijanye n'igihe cyo gufasha imitima kuko ari abantu bandeye ngo banezereza abantu ugasanga na karimbo kazwi abantu bakakitebera kakaririmba ariko warabuzima bwabo bantu ntabwo burahinduka isote y'induru gusa kugira ngo bivugane ko bakurikiranye umva akantu kinjiye ngo wa ari ugasanga ico kintu bakomeye induru muri bo nta kirimo nugira ngo banezere gusa abari muri ico gikorwa cyo guhimbaza Imana. Murakoze cyane twiza yuko nawe kwandukirana bari ko baratahura ivyo muri ko muravuga ko ibi nibibazo canke ni ibintu bikunze kuyagwa cyane mu baririmbyi na madida nakunze kugirwa benshi abaririmbyi abacuranzi kwa ko bobo bama bifuza gukora ibintu bijanye imiziki ijanye melody zimwe mugabo nibaho umwanya nibaho umwanya mwe mu yera bararabe n'indirimbo ko zijanye
Ego murakoze cyane pastor. Kumenga biragoye ko umuntu aba umwongere w'ishengero akongera akaba umuririmbyi. Ivyo bintu kumenga biragoye, mubifatanya gute, mubigenza gute? Kumenga vyari vyiza ko umuntu afata igikorwa kimwe. Ivyo bintu nimwe mubivuze ko Dawudi yari umwungere kandi yari umuririmbyi. Dawudi yari umwungere kandi yari umuririmbyi. Ikibabaje ni ikintu bita integuro. Hari umwanya wo gusenga, hari umwanya w'ijambo ry'Imana, hari umwanya wo kuririmba, hari umwanya wo kugendera abakristo, hari umwanya ibibiri bikorwa byose. Bikana yuko iyo ari wa muhamagara Imana ashize muri wewe, vyanka vyakunda, urabironkera umwanya. Urabironkera umwanya. Kuririmba ni ikintu ntazigera ndeka mu buzima. Arigeze kubira madame ntingenzo pfa bazofata gatari gatoya bagashire muri sanduku bampamba na gatari. Urabona ivyo bintu. Tugana ko nahimbaza Imana singene ko hasiga umva ati uyu muntu kweri yari umuririmbyi ko tumuhambye dushimona n'akagitari gatoya kerekana ko yari umuki yari umuririmbyi kuko ubupastori buzoherera nga ubwapotre ubuprofete ariko guhimbaza gutazira Imana ijuru tuzohimbaza Imana. Byumvikana ko sinshobora kureka kuririmbira uhoraho ibishobora ni umutwara Imana yampaye kandi ikintu kiri mu mutima wanje kandi uva nashoboye kureka n'umunsi numwe. Rero hari umwanya wo kurongora intama z'Imana, hari umwanya wo kuririmbira Imana. Urazi ko muri mushingiro je ndirimbisha louange na adoration. Ego. Urumva nk'ubu bakavuga ati dadi noza kurimbira ngaca ndirimbisha. Kandi abantu bakaja mu mwuka bagasenga bakuzwa mwe muyera. Hama kubera ayo mavuta Imana yampaye agahita bandukira bari abana abo bagahita bahimbaza Imana nkuko nyene. Nico gituma rero bivana. Niba umuntu bitamworohera nicari igikorwa ciwe. Oya nicari igikorwa ciwe kuko niba ari igikorwa Imana yaguhaye by'ukuri cyo guhimbaza no gutazira nubwo vyogenda gute. Nkunda kubiraba ku bantu biburaya nk'abantu bakuze, abantu baririmba ukabona n'abantu bakuze n'abantu bize université kandi ukabona n'abapastori bakomeye cyane. Byumvikana ko abantu ntibazi kubiha agaciro. Babona kumenga kuririmba n'ibintu nyene dushakira abana ntavyo bazi. Kuririmba ni igikorwa gikomeye kuko hari itandukanya ministere nibiko kuririmba si impano, kuririmba ni igikorwa Imana yaduhaye kuko Satani yaragikora mu ijuru. Ariko impwemu yari watanga impano Yesu agatanga za ministere zitanu. Byumvikana ko iyo rero ari igikorwa Imana kiguhaye hari Imana ivuga ati we basi nakugize umwungere gusa Imana naguhaye ibango ry'ubwungere birumvikana nuragira intama hanyuma onero ahereza abaririmbyi. Kuko ntushobora kuduha kuri podium kuvuga ijambo ry'Imana bataririmba nibo batangura ubwa mbere. Niba hamagara ngo bari nyuba louange na adoration ngo nibaduhe kuri podium umva umpasuri yicaye ngaho bagahimbaza na pastor agatangura revelation agataguhishurirwa no kuraza kwinjira mu ijambo ry'Imana kuryigisha. Rero bakwiye kubahwa je ndagifatira umwanya kandi ndacitwararika cyane. Murakoze cyane ati nimuzigira muhagarika kuririmba nibizigira bibaho nibizigira bishika uko bikurimwo nibwo buzima mu magufa no mu magufa no muri sindukuno bivuga mu mazi mu mitsi mu misokororo mu bwenge ahantu hose ndashobora kubona akantu nkumva ko Imana inyigishije nkumva ko noririmba. Je nkiri mu ishengero ntaratangura kugira ngo sora indirimbo nyinshi umuvuga butumwa yaravuga ubutumwa nkaca nkuramo indirimbo. Byumvikana ko hagiye bahamagara abantu bakoza kwihana naca ndirimba bujya butumwa nyene urumva we yarigisha n'ibyo ndandika indirimbo ndi ngaho nyene nkumva haje melody yagaheza kandi abantu bari babizi narabwiye nti buri gihe umuvuga butumwa zuba yigishije ijya teme nyine yaririmbye yavuze ubutumwa ca twiririmbamo kandi bagaca bagafasha. Kumenga hone cyari bikwiye ko muruhuka twihweje ukungene mungana murakuze umenga muyoboye ishengero ryonyene mugiteho kugira ngo ubwoko bw'Imana bushikaye kuronka ibikwiriye. Ndibuka umunsi wo muri Kenya barambaza ngo pastor ufise amahaha ngahe. Pastor ufise amahaha angahe. Wowe urigisha, wowe uravuga ubutumwa, wowe urasengera abantu, wowe urahimbaza. Ndababwira nti ikiri muri jewe ntikigera kiruha. Ikiri muri jewe ntikiruha kandi ntigisaza. Jewe nka Emma ndaruha hanze ariko indani muri je ngoma niyubura bushasha. No kuvuga yuko iyo turi muri Kristo turiyibura. Umuntu gusaza si kibazo ariko nuko umuntu asaza azi ico Imana yamuhamagariye. Ntusaze hamute n'umuhamagaro utaniye kugwa Imana yaguhaye. Rero ndabikora byose. Murakoze cyane. Murakoze. Katubanye twatumira mate. Murakoze.
Pastor mwatubwiye yuko muri 97 ariho mwatanguye neza na neza kuririmba nka Pastor Emma. Turi mu mugwi witwa Oziana Choir. Muri mu mugwi witwa Oziana Choir. Muri Fekabu mu Kamenge. Ego muri Fekabu mu Kamenge. Ico gihe ku ruhande rwawe wari ufise irihe yerekwa? Iyerekwa rya mbere nari mfise bivanye n'ivyo nabona kuko urabona Imana ikwigishiriza ku bintu. Kwigishiriza ku bintu je mu mutima narakunda kuririmba cyo n'ikintu ca mbere. Ego. Ikintu cyari mu mutima. Kigira kabiri nuko mu muryango wacu hose baci nasandara baki arabaririmbye. Rero iyerekwa ryanye nari mfise. Kwari kugira ngo mbone imitima igihe ndiko ndaririmba haba abantu bafashwa. Nkaririmba abantu bagafashwa abantu bakihana. Bakavuga kubugira kabiri. Narigeze kubona concert mu ya Darlene. Umuzungukazi aririmba ari concert ikomeye cyane kandi sinari bwagure ngo ndakuze cyane mu gakiza ariko narayihoje cyane ndabona ukuntu yaririmbye abantu baza kwihana abantu baraza kwihana kandi atari pastor bararimba abantu bariyana abandi baragira gute urumva narakunda kuruba abandi bantu avuga none ubu bushobozi buva ko mona byari gukoreka nk'umupastor yigisha gahamagara ngo nibaze kwihana rero ubwo buzima bwo kuririmba bwari muri jewe na nico gituma igera tangura igilize abantu bose barumiwe none yatanguye igilize gutakanda ari umuririmbyi kuko hari amadidana abantu menshi ngo yo n'umuririmbyi nakuntu wa pasteur nanje harabayeho kugira ngo numva none mana kubera ikishize muri iki kintu Imana yambwiye ati no kuko haraje nabibwiwe n'abantu benshi ko naranga kuba umupastor naravyanga kuba navuga nti reka ngombe ndumuvuga butumwa ndumuririmbyi birahagije ariko Imana yari iziyo izo ntwara yo ibona iherezo ryacu kuruta intango yacu twebwe rero kutumbereza kwanje kwagira ngo mpimbaze Imana ntazira Imana mbona abantu bicuza mbona abantu bahinduka mbona abantu bavuga ati Kristo nuze mu mitima yacu Kristo nuganze mu mitima yacu niwe umuhamagaro wanje kandi ashimana yuko nibyo birakoreka mu ngendo zose zivuga butumwa narigeze kuja mu Rwanda ndaririmba gushikana aho abantu bihana muri eglise barihana Imana yabohora abantu candigisha kindi gihe ndiko ndigisha mu Rwanda Imana yambwiye ngo mbere yuko wigisha umanze uhimbaza utazire hari umama yaragwaye Imana mu operation arabohoka bamuzima kubera guhimbaza gusa yes maze biviza ubushobozi mwe butawa gusa abantu twaravyononye twabihaye yindi sura ese tworeka iyo migende yamwe mu yera akaba ari dudubiza kuko mu Burundi twaragira ubuntu dufise uwo mutima wo guhimbaza no gutazira mu Burundi uriho naragiye mu Rwanda naragiye ariko nasanze ahari soko nubwo abantu bogira gute hari soko ya louange na adoration mu gihugu c'u Burundi abandi barakopia gusa barakopia bisigura ko abandi bo muri Kenya Nigeria bakopia mu Burundi none erega bakubwiye ngo Imana ibaheye ibahe Imana iba kwisi iba mu Burundi iba mu Burundi niyo ivyagiye Imana iba muri twebwe twese uravye umutima wo guhimbaza sukwiyemera ndavuga kubera yuko umuntu avuga uko ari mu Burundi turafise umutima wo guhimbaza no gutazira uriho kuko naragiye mu Rwanda sanga buzu yarabarundi muri Kongo sangana abarundi mu Buganda sangana abarundi muri Kenya sangana abarundi nibo bariye bakora ko cyo gikorwa abavuza gitara abavuza amapiano bavuza drum abaririmba n'abarundi narigeze kujeho barantu birasanga hari abantu twaragize ibihe vyiza cyane byumvikana ko niyo haje umuntu avuye iburaya akaza mu gihugu c'u Burundi hari ikorane impuza makunga abarundi bakavuga ati yego turaririmba ariko ngaha nirurangiza kubera iki babivuga kandi babavuye baba bazi no kuririmba simajije kurimba ku bikorane bikomeye urabizi cyo mukuru w'igihugu Maramvya n'ibindi bitandukanye ariko bavuze ati ematini tubyumva none kubera iki bavuga gutya nuvuga yuko imbuto yo guhimbaza no gutazira iri mu gihugu cacu baruri bacu mugani ngo umuntu yambara ikeze ntabone ko cera abarundi bafise ubutunzi bukomeye cyane yes bamugisha murakoze mwatubwiye ati inombere yancanke yereko ryanje bicuze bihane bakire Kristo kandi vyarakoretse igihe kirekire kuva ico gihe turiza ko mutari bwakure nkuko tubabona ubu oya cyo gihe ari ngira umujene mwari mukiri abajene kandi twaritanga cyane ego mbega nare ingufu mwakoresha ico gihe na nuno munsi ziracarizo ziragabanuka kabisa sinoba mbeshe zicari kwa kundi nyene ko dukunze kubona iyo abantu benshi bubatse ingo zabo haba imisore ikubaka canke inkumi zikubaka
basubira inyuma ingabire zabo zigahungabana gatoyi, abandi bakazima, abandi bakagenda burundu. Mwebwe byagenze gute? Mwakoresheje ubuhe buhinga iziye nkome canke ubuhe buhinga canke strategie kugira ngo bikunde mugume muhagaze? hari ijambo twavuze ati akaronda. Ikindi cyakora tuvuga tuti umuhamagaro. Ego. Mu bisanzwe ari abantu bihamagaye muri bino bikorwa n'abahamagawe bariho. Abahamagawe nubwo vyogenda gute agira mariage akavyara akaguma aririmba. Deborah Rukara yaririmbye afise n'imbanya. Ego. Urabona mu bisanzwe iyo ari igikorwa ciwawe ntibiraba ngo ndi muri situation imeze uko nuko mama ndakuze mama ndubatse, no. Iyo ari ubuzima bw'iwawe ahubwo uvuga ati niho mbandanyirizako. Nk'ubu ndaririmba, nk'ubu ndasenga, nuvuga yuko sinduva ko nogabanurwa n'ikintu na kimwe ngo ndagabanukiwe sindirimbe ntisinzi byova he nibishoboka. Rero umuntu avuga ngo ndakuze ndarongoye ndabivamo cyari gikorwa ciwiwe. Oya byari bishobisho nk'agakuku gusa, ariko ntibwari ubuzima. Ariko mwibuke yuko iyo umuntu yubatse agira indi myitwariko y'ubuzima irengeye iyo yarafise akiri wenyene. Ikibazo si ico, imyitwarariko yose iza itandukanye n'umuhamagari yose imyitwarariko, kuko ava yuko ushika ngabo bafise aho source yaho wavuye. No kuvuga yuko ndakora cyangwa ndiga cyangwa ibintu kanaka ukora umva ko ushobora gukora, ivyo byose bifise umwanya wavyo, kubera yuko uzi ko ari wa muhamagara imanse muri we vuga ati ibi ndabikora uyu mwanya nibi ndabikora. Narigeze nkuko nababwiye narigeze kuja muri Kenya usanga barindyo baririmba neza bakuze, nabwo ko mwoja muri studio byo bafasha n'abakompose indirimbo 10 baje muri studio. Barabona ati none pastor wowe uratwigisha, wowe uravuga ubutumwa, wowe uraturimbisha, urakompoje kandi uratwandikiye no muri studio ndabatwarayo. Byumvikana yuko hari umwanya wo gusengera abantu, hari umwanya wo kwigisha, n'umwanya wo kubandikira indirimbo, n'umwanya wo kurondera style baza kuririmbiramo. Twabirangije byadufasha nk'ukwezi, kandi ndibuka ko twabirangije nka saa 7 y'ijoro, kandi nzinduka ngenda mu gatondo. Urumva ivyo bintu. Iyo rero ari umutwaro wiwawe, ari kuwaci wawe nturuha, kuko si wowe ukora, hari ikintu gikoresha kiri muri wewe. Iyo atari umuhamagaro wiwawe kuva mu mwanya muto uvuga ati nubundi ko namaze kwirongorera kandi abireke, ahubwo urongowe cyo karongwa ntiwari kubikora neza kugira ngo wandukize n'urunganwe rwawe. Muvuze ikintu cyo twakunze kubona y'abayirinzi benshi bazima canke bagenda muri ubwo buryo. Ubabajije bakubwira ndi busy n'ubuzima, umugabo, umwana, umugore, ratio, akazi. Uko cyangwa uvumenga biratahutse, mugabo tuko turatahura yuko bivana ingene umuntu aba yarahamagawe. Nuko bivana ukuntu umuntu aba yarahamagawe. Yes. N'ubushobozi bw'ingabire nuko n'umwanya wo gusenga, kuko capacity yawe y'amasengesho agutuma ubandanya ukora ibikorwa neza. None niba wowe uri busy n'ubuzima udasenga uteza kunanirwa, kuko na telefone dukoresha nga utayisharije ntutore ku telefone muri buheze. Byumvikana yuko uteza kubisengera ugasengera kijya yuko cyo kuririmba umuryango, ibikorwa byose bitanuka ukabikora neza. Nk'ubu mvuye muri seminari ya Bungere, utugize ikiganiro nga ndaja kwigisha kuri eglise, urumva, kandi byose ndayipangira umwanya, kandi nshaka kuvuga ngo urabona rengo uburere ngo ndi bishop ngo ndi apotre, ntibibaho. Apotre si apotre naririmba. Pastor bandi mbona bariko barahagukana bariko bararirimba saba pastor Lopez nariko araririmba kandi aririmba neza. Ni benshi none kubera iki bo babikora kandi nabo bafise imiryango. Rero aba bantu baba batahamagawe no kwinjiza gusa mu gikorwa ikiryohera gusa, ariko ari passion yiwe Imana yaguhaye ntibishoboka ko bizima, ntibishoboka. Hari n'abavuga kandi ko byo biva ku mahitamwo baba baragize. Navyo birashoboka ivye gusanga umuntu yahisemo atabanje kumvira ikiri mu mutima, ukibogaboga nico gisoka. Ariko iyo uvuga ati kijya cambere reka ndakigumane. Umunsi umwe madame yarigeze kumbwira nkuko nyine wari wambajije, urabona pastor urakuze rero je mbona neza yuko kwicara ukagira gute. Mama pastor yarigeze kumbwira ico kintu. Mama pastor arambira ngo urabona sheri urakuze, ngo urabona ngo rekera abana ambwira nti niba hari ikintu utonyinjiriramwo ico ntuzi ukuri Imana yakimpaye. Uzi gitangaza cabaye, haje umukozi ubona avuye muri Tanzania akuze sinari ndiho, baramakira kuri eglise avuga ubutumwa, hama cyabira mama pastor arambwira ngo uzubwire umugabo wawe ntazareke kuririmba. We yanyumvira impuhwe nkuko nawe ngirimbuwe, urabona ngo mzee urabona urakuze uko nuko
yamubwiye ati numubwire naze areke kuririmba. Na nico gituma iyo ngiye ahantu hose mu makonferanse mpuzamakungu ibyo ngiye gukora ntangura guhimbaza. Iyo mpimbaje nanje ubwanje reka ndagushimira basi intaye gatoya nari muri Kenya mu misi heze yari conference y'intumwa ndafise ministeri ndonga yitwa SN y'intumwa muri East Africa. Hanyuma bari korane kinini cyane kinini kabisa, hari umukobwa mu Burundi kazi akora muri yo shengero anzi kuva kera. Hanyuma barahimbaza urabona ikintu yankoreye yaje kunguraho nari nicaye nta muteguje atambari mbona arangweze anjana muri sena abantu bari muri louange mu yatari baca bampa microphone. Urabona ibyo bintu bakwarimba ivyongereza nanje numva kirahandoka nizanje Giswahili cyane n'ikici wacu umva muri Kenya ncanda batware mu Giswahili. Audrey nturiho Imana yawe yari iriho, ishengero ryose ryaragurutsa abantu barasara gushikana umeje bavuga ngo Pastor Emma kumbuna kuagana mambo ya hivyo. Nikasema si mimi ni Mungu anakanda ndani yangu. Byumvikana neza yuko ndetse kuririmba nobanishe alliance yanje n'Imana yanje twagiranye. Ntegeza kubahiriza rero cyo yagize gute yamanje gituma impa no kukoroherwa kubikora byose atakibazo na kimwe. Barakoze cyane. Akabazo nshengira mbega iyo uririmbishije ukabona abantu barize cyangwa abantu bahezagiwe coba aje kimenyetso cerekana yuko mwemwe yariho yarari canke hari igihe abantu baba motive n'umuziki canke bakaba motive n'indirimbo kuko iyo ndirimbo bayikunda ukacubona umenga binjiye mu mpemu coba ari kimenyetso kizima. Igihe cyose guhimbaza si ikintu ukora kubera ko ugiye muri eglise kugira ngo ugiye guhimbaza n'ubuzima. Amasaha 20 tuza guhimbaza amasaha 28 ugiye kuri sene ugakoresha ikimano yaguhaye zo gucuranga n'ibindi uhagaze mu mavuta yamwemuye umvuze uhagaze mu mavuta yamwemuye harabayitandukanira. Usonye muri Bibiliya abaherezi babwiye baririnyo ngo nibiyeze bambara impuzu zera bahimbaza Imana. Barahimbaje gushika naho abaherezi baburi kuntu botanga ijambo ry'Imana. Yumvikana neza yuko iyo je mfasha microphone ndasanta mu buzima bw'iwanje ko ari ikintu kiriko kiraba. Urabona abantu bari bahagaze ibaza abantu bari bahagaze bariko baririmba ukabona ko ariko je nafata nkaririmba ukabona abantu batangiye gufukama. Nari bisobanuriye namubwiye afukama namubwiye ngo atuze amaboko namubwiye ngo agire gute twari kumwe turirimba twese carimwe ariko nk'uyo mukobwa yaciye amfata ngo Pastor ingo tugende ngo nibyo gumukonyene aca ama microphone murya mudiho canda mwema carandongora ndirimbo nyene basanzwe bazi iwabo ni wari uri Imana yari iri. Abantu batangiye ko makarura abantu baruzuzwa abantu baja mu ndimi bamwe barapfuka banavuga ni Imana n'uwabwe icuba. Mvugana yuko ni isoko riba riri muri twebwe ryandukira abandi bantu. Rero iyi soko ryawe hatarimo kwandukira abantu baririmba nyine bakakurikira umudiho bigarira aho nyine bakagenda atakintu cyahindutse. Ariko yari isoko riri muri wewe riradudubiza rikaba connected n'indi mitima iri harya nyene. Bakoze cyane. Pastor mwatubwiye yuko mutigera mwandika indirimbo niyo mugiye muri studio mwe muyera yuruka bagizemo melody gusa mukaca muririmba. Munyemere ndabagore gatoya. Munyemere ndabagore akaririmbo kamwe kugira ngo n'abakunzi ba Kejo Media yo kwadukurikirana bomve neza pastor wacu mwongere w'ishengero akongera kandi akaba umuririmbyi ukuntu aririmba. Okay, murakoze cyane. Indirimbo imeze gute? Iyo ariyo yose. Ukwiye guhabwa ikuzo, ukwiye gushirwa hejuru y'amajuru, ukwiye guhabwa ikuzo, ukwiye gushirwa hejuru y'amajuru, kuko mwami wisakaje icubahiro ni cyawe, kuko uzigurijwe mwami n'ibizima bine bivuga ati wera wera. Pastor ndirimbo nzwi ifise cyane niyo eka ahanye kubengira panzi oya nabikubwiye niyo ngaha ahanyene
n'amajambo kacu yapanga muri bwa rutonde rwiza navuze ni bwa rutonde inganye ndirimbo yandikwa mu rutonde rwiza bikasha vyuruka uko kurya nyene umva ni grace man n'ubuntu Imana yampaye nico gituma mvuga ni aba bana bacu bariko bararuka by'ukuri nibagerageze begera Imana begera Imana kugira ngo umutima Imana yaduhaye mu gihugu cacu ntuzime. Ndumva abana baririmba neza, ndumva abana batazi Imana bugume rero muri iyo mirindi, bagume muri iyo ben kugira ngo duhabe ubwo buzima, kuko abantu barakeneye kumva Imana biciye mu madon Imana yahaye abana bacu n'abandi kugira ngo duhereze Imana icubahiro. Naha nyene cyo gituma nakubwiye ni iyo muri ati ndakuririmbire we nashaka kunaririmba kandi twatangura kuhuzuzwa nawe uri yacawuzwa ndabizi wiri yacawuzwa ariko ni ndabizi yacawuzwa arabizi tuzokuzwa ikindi gihe dufise umwanya uhagije turi kumwe n'ibikoresho by'umuziki kandi ico gihe n'abamisiri bazokuzwa ndabizi tu. Wow. Pastor, abaririmbyi benshi bo ngamba guca bucu Burundi yego barazi kuririmba ko mweje kubivuga, bafise amajwi meza, basigaye bazi kuririmba kutugira dushimishije. Yes, sinibaza ko abarinki dufise ubu mu Burundi bigezweho mu yo myaka iheze. Oya ubu barazi kuririmba kutugira dushimishije. Komeye cyane kabisa. Niye manuro ushobora kubaha nk'umukurambere waririmbye kuva kera umaze kubona byinshi, nakaye kantu ushobora kubaha kugira ngo bikunde bahagare neza mu gikorwa cyabo? Ikintu cambere nshimira Imana kuri ubuzima yahaye Barundi, cyane cyane abavutse ubugira kabiri umutima wo guhimbaza Imana. Shima Imana kuri ivyo kuko uyu mutima ukuragena no mu gihugu hari ivyago tudashikira igihugu. Hari abantu batabitahura, hari Imana ibonye abantu bayihimbaje igakogwa ko ku mutima, hari icago kidashikira igihugu. So hari ibintu Imana ihindura bitaciye masengesho ya 40 jours. Ibintu abantu ntabyo bazi ibyo bintu. Je mu buzima nta musuza ngere umutwaro w'iwanje ntibibaho, je ndahimbaza gusa kandi uhimbaje Imana ikankorera igitangaza. Rero nshimira Imana kuri uwo mutima yahaye ishingiro ryo mu Burundi kugira ngo duhimbaze Imana. Ikindi ca kabiri nagomba nsabe aba bana bacu bariko bararuka, Imana ishimwe kuri abantu bazanye amashuri yo kwiga umuziki bakazana kwiga kuririmba. Ni byiza cyane kubera ko abantu bava mu bwiza baja mu bundi, mu buhinga no mu burongozi bwa mwe muyera. Ikintu cya gatatu no baharurira ko no bahanura bomvira uburongozi. Niba abantu bajuragurika ugasanga uno munsi ari muri rishengero ejo ari ngaha, umva n'umwana atagira umuvyeyi kwa. Ico gikorwa kizokononekara kizopfa. Nubwo yo bari muri eglise bataririmba cabata, ariko we kubera ko Imana muje muri iyo eglise nagume ngaho asenga Imana izomurongo uzosanga ari we abereye umugisha abo bandi bari ngaho. Kandi ntazari kompara n'abandi bantu. Oya amenyewe ubwiwe ko afise ijwi giwe riri unique litandukanye ry'abandi. Uko azobandanya aca bugufi imbere y'abarongozi, umwungere wa murongora nubwo ari muri korale yemere ace bugufi. Ntaza avuga ngo urabona ngo je ngo hango birango biranyankiye ngo araho bantumiye, nta na kimwe azoshikako bizokononekara. Ariko iyo wemeye ugaca bugufi Imana igushajije mu mwanya wawe kandi ukabarurangiranwa abantu bagafashwa. Kindi norangiriza ko nuko bokunda gusenga bagasoma ijambo ry'Imana, ntibabe nk'abastar. Oya bafata umwanya bareke kuza barakopia no bafata umwanya basoma ijambo ry'Imana riruzuye amajambo, rizuye indirimbo zikomeye cyane, bahimbaza Imana bicindane. Inspiration ya Saint Esprit mu ijambo ryayo izotuma imitima y'abantu benshi ikizwa. Abantu barakeneye imodoka, abantu barakeneye amazu, barakeneye amafaranga, biri mu ijambo ry'Imana, biri mu views tuzokora. Ego ni biza kugira ngo usore, ariko urazi ko abantu bagwaye views ku kintu cy'ubuzima uburonse ubutunzi nyabwo, hakutora amafaranga y'umuvumo ugasora ibintu byononye imitima, wowe gashaka ngo utunge ariko abantu barapfuye. Imana izokubaza ijya miti ajya amaame yose wononye. Rero bakunde gusoma ijambo ry'Imana kuko tugeze mu isi aho abantu badakeneye ijambo ry'Imana, bakeneye ibindi bintu byo kubanezereza. Ku ijambo ry'Imana riradukarira, riradukangira, riratweza kandi riraturongora. Rero bakunda ijambo ry'Imana kurangiriza ko bakunde gusenga, bitandukanye n'icitwa icaha. Icaha kiramanura amavuta y'umuntu ukaririmba nyine ukaririmba ugaheza, ariko nta buzima umuntu yegeze yakira. Babirinde ikintu bitwa icaha. Imana yavuze ngo tube abera nkuko nayo ari yera. Ni undazi hari abantu bakorandaba kuri Akejo Media bariko barandaba. Ndagusabe niba hari waragize ikibazo kanaka mu buzima bwawe cyo gucumura ari cy'ubusambanyi, ari kwiba kubarirwa genda urondera umukozi w'Imana wibanguzi mbwe ati ndagusaba imbabazi, wihane wicuze kuko cyayi kuba kicari muri wewe
cyanduje gusa nico cahawe higira kunde gusoma ijambo ry'Imana no kuryitwararika mugira aho mureregwa ntuba abantu mujuragurika mugenda bagutumiye ntugende ntupfe kugenda genda ko muvye mubwira ati dadi byoshoboka akwankiye ntuforce kugira ngo umenyekane ariko emera uregwe ni waregwe uzoba igikoresho cikimaze. Murakoze cyane ku mpanuro mutanze ndizera ko bariko baravyumva ariko hari akantu muvuze ati ntimwigereranye kumenga mu bikorwa byose mu mpano zose umuntu yamafise uwo yisunga. Iyo ico ndiko ndavuga gutyo kwigana umuntu sambo uyu nakureze umuvyeyi yakureze uramwigana ego iyo umwiganye ariko ufise special ubufise akaranga kiwawe nubwo wo mwigana gute hari akaranga special Imana guhaye je abana bibanje baririmba nka je kunye n'amajwi ariko hari usanga afise akandi kantu kiwe yiharije nubwo byo genda gute kuko mu bisanzwe rego barazi kuririmba no mwishingiro bararirimba ariko nkumva ko hari nk'umwana umwe yigeze kuririmba ndwi wanje twari mu gikorane bari badutuye mu Kamenge ndamuraba ari kuri scene bafise yanuze nagutumiye ego ndamuraba nicaye ndamuraba uyu niwe nkumva ko hari ubundi buzima burimwo buri umva Imana yamuhaye buri bwina rero kuraba umuntu ukamwigana mbo novuga ko ni byiza ariko cyane ukoreshe ikiri muri wewe. Ego murakoze cyane. Hari n'ikindi mwavuze ati bwira umumwongere ati dadi ndashobora kugenda akwanye ureke kugenda cyangwa kwemereye ugende. Turakunze kumva imyidogo myinshi mu baririmbyi bavuga yuko hariho amashengero amwe atabemera kwisanzura mu mpano zabo. Amashengero ababoha donc uburongozi bubaboha nibakore nkuko bifuza canke ingabire zabo nibazikorere bageze nkaho hano hameze uko bo kwitwara gute vyogenda gute mbega bo kwemera yuko ingabire zabo zizima zihagarara canke bo kora nyine nkuko ingabire yaka muri bo itegerezwa gukora. Murakoze cyane nta muntu numwe kwisi afise ubushobozi bwo kuzimya icimana mayi nta numwe abaho rero baba bariko barabesha ico ni cambere emera ho nyene uce bugufi umwanya uriho igihe kiriho kandi uzogenda ufise intahe nziza ameme tuzogenda ufise n'amafitana abajya bavyeyi ucukora ibintu bihesha Imana icubahiro rero ntiba aho no kwivugisha nta muntu ashobora kuzimya ingabire y'umuntu nibishoboka uwayigwaye ntarayizimya urumva ninde yoyizimya nibishoboka nibemere bace bugufi egwe none kubera kibari muri amagirisiyo bakuri so batirijwe nibagumeyo rero nari kubera Imana bazinga hari impamvu nibagume ngaho hama bikogwa n'ivyaguka muri bo ndizera Imana yo mwijuru ndavyizera byo kandi mvuze kuri nk'umwungere Imana izogendera umurongozi igihe kigeze ati uriya mwana ndabona ko igihe gishitse mureka agende kunkorera ariko ntibanigane kure ko babonye ahandi hantu bakoze babonye amasikse urabona ngo cyangwa ugasanga barembye hantu ngo shanga wozi wacu ngo nguzo umva bakamukoka umva baramukotse ariko nagiye ku burongozi bwa mwe muyera urumva ariko urongo ugiye na mwe muyera nurinda kuyigwanira urumva ko ni Imana iguhaye access kuja gukora aho hantu umurongozi araguha amavuta araguhezagiye ikintu cyambere rero ntitujanwe n'ibishobisho ariko tujane n'ijambo rya kivyeyi ry'umugisha uko bya bimeze kose aya mashengero babuha no kubesha uko ishengero n'umuntu emera uce bugufi igihe kigeze Imana zo gushira hejuru. Murakoze cyane no kubwiyo mpanuro ariko hariho akana bavuga ati hari gihe bangombwa ko wimuka ikibanza kugira ngo bikunde ukore wisanzanye Imana iguhezagire nkuko no muri Bibiliya Aburahamu yahezagiwe ariko yimutse ninde yamubwiye yimuke ni Imana abuno musi nta Mana bumva abuno musi bumva gusa babona muziki bakabona affiche bakavuga ngo hari ahantu ngo azoba hariyo ngo evenema umva bakurikira evenema ariko ntibakurikira ubungozi bwa Saint Esprit urumva rero umuntu wese agenda cyo ngo ntangu ijengero narongowe n'Imana iyo ndarongorwa n'Imana ini myaka 11 ntibajya rasambutse none ndiko riragenda abantu bavuze amajambo menshi navuga ni muvuga ayo na muri ibyo birabaraba je ndaje twavuganye n'Imana rero nibemere Imana yabaye ico gikogwa igihe kigeze yonye nizoca inzira usanga agiye kwiga nko muri Kenya cyangwa mu Rwanda Imana kimutwara gore muri rikogwa akutari gusitana ngurumva ngo je ngo gaha oya nibishoboka honyazo bagiye nabi
ibyo azokora vyose izo bimfa gusa. ego murakoze cyane ndiza nimba koko hari umwirinda ariko adukurikirana ariko atahura ariko arumva amajambo y'ubuzima ariko arumva ibintu bikeneye ko amenya. Wow. Pastor kubera iki mudahise gusohora indirimbo je ndazifise shika kuri 5 shasha kandi ntarasohora urumva sasa navuga nti ndiko ndipanga urazi ko bikenera uburyo kandi nabaje nawe urambwiye ati ubu ntagufite ubu studio irazimvye rero ndifuza ko nja muri studio kandi ubu ndibaza ko ibintu bari biteza abantu ntibitega ibindi bintu ngo byahatari ariko bitega umurindi wa Saint Esprit kora abantu bavuga ngo turiteze ngo akantu kumutse aho kantu kumutse sinzi niba ari mukeke niba ari akanyama niba ari kindi sinzi ngo bitega umuriro ushaka guturira abantu bitega umurindi wa mwemu yera nandi kurasanga Imana kugira ngo Imana impa amajambo vy'ukuri yo kuyihimbaza no kuyitazira azoshika kuri agafasha imitima y'abantu benshi. Igihe kigeze muzoyibona akeze dutumira ati akejo yabatumiye mutubwire indirimbo zanyu hanyuma mubyabuko mu bisansubiriza. Murakoze cyane ndumva ikiganiro kitova kirangirira ngaha ariko umenga tworangiza kuko ntabwo twava tubura icyo tuguma tuyaga kuko mutekeye amajambo adasanzwe. Amen. Mutekeye ibyiza byinshi mutekeye impanuro nyinshi. Amen. Ariko mbere ko turangiza nagomba ndabasabe mutubwire nizihe strategie umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana yokoresha kugira ngo bikunde by'ukuri agume ahagaze mu gakiza ntibe ingabire gusa uko turakunze kumva yuko ingabire n'agakiza ari ibintu bitandukanye. Ni gute umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana ashobora kuguma mu gakiza agakorera impano yiwe kandi aguwe neza agakiza kamurimo ingabire ikamandanya ikora neza ntatirigane ntagwishwe ntatsitare ntagwe byogenda gute? Ubuhinga bwa mbere nuko aguma mu vyizego by'ijambo ry'Imana. Niwo muti wa mbere niyo fondation idashobora gutuma unyiganyiga ibyizegwa by'ijambo ry'Imana byagutuma utanyiganyiga. Kigira kabiri aba ari umuntu wa discipline mu gusenga udasenga mu kivunga c'abantu ufise programme yawe yo kugira relation n'Imana yiwawe. Kigira gatatu ukabaho uri umuntu witandukanya n'icitwa icaha. Ibintu bitatu byo birahagije. Icambere nuko agoma mu vyizegwa by'ijambo ry'Imana akamaririmbura ni kumwana abwiye na Yoshua ngo no gutera imbere kwa kuzogira gute kuzomererwa neza mu ijambo ry'Imana. Kigira kabiri abaho umuntu afuka umva ijambo ry'Imana ibe 50% prière ibe 50% kimwe n'ikidomini kindi ikadomini kindi caca bingorane. Icambere abe mu vyizegwa by'ijambo ry'Imana. Ca kabiri akunde gusenga ubwiwe agira imigendere yiwe n'iki n'Imana. Ca gatatu bitandukanye n'icaha ndazi ko azohagarara neza ntazigera atirigana. Murakoze cyane nisa ko bavyumvise. Nanone reka tubashimire ariko ntayarangiza kandi ndagomba ndababaze murafise YouTube channel ku buryo wo kwifuza kuraba canke gukurikirana ibikorwa vyanyu mu gihe muzoba mwabishize hanze ko mwatubwiye ko mufite indirimbo 5 ariko hariho n'izindi za hahigwa mwambara ibigwanishwa yo zisanga cyangwa byogenda gute kugira ngo bikunde n'ivyo bikorwa azabishikira. Murakoze cyane kuduha akanya kukumikanisha ibitwo turakora acara bayocandika Ndagijimana Emmanuel. Hari benshi ariko ducabona ko azoca mbona costume nayo nambaye acabona n'indirimbo nubwo guru ubunyiri cuzibona tubona ati konte yiwe niyi Ndagijimana hari ko indirimbo nyinshi babaca bazibona niho nyene tuzocisha n'izindi tuzosora mu mwaka bishobotse cyangwa mu mwaka uza bivaye nuko Imana izoduhereza uburyo. Murakoze cyane reka tubashimire kubwa kano kanya mwaduhaye by'ukuri Imana ibahezagire imirimo ni myinshi mufite amabango menshi mufite ibikorwa byinshi muraduha nkuko nabivuze ariko mwavuze ati no il faut que Akejo Media ndabaho umwanya nk'abayagisha. Nandashimiye Akejo Media by'ukuri Imana bahumugisha ukuntu mwitwararika abantu mu mpano zitandukanye kugira ngo ivyo bakoze bifasha abantu benshi nubwo bwira ko kubasanga aho bari ku kivi mujana n'ibihe kwere mujana n'ibihe kandi mwakoze gutwakira tumerewe neza turi ahantu heza kwa haraka akayaga keza
sinzi icyo novuga ndabashimiye cyane ukuntu mwigoye na mwebwe si ikintu coroshe amadeplacement tuba turi mu bihe bitagoye bitoroshe ariko Imana yabashoboje nanjye iranshoboza kugira ngo duhure muri kino kibanza dusangire ijambo ry'ubwami rijanye no guhimbaza no gutazira Imana mwarahezagiwe murakoze cyane namwe mwarahezagiwe reka ndabasabe akajambo kamwe canke tubiri ku bakunzi ba Keje Media bari kubadukurikirana icambere ngo mashimira abantu batanguye umugambi wa Kejo TV Media Imana ibahezagire kubera ko kuba baratanguye kino kintu kiri kirafasha abantu benshi mu mpande zitandukanye z'isi mu ngurukana bumenye abantu benshi baguma bakurikira ibiganiro kandi ndakunda kubibona rimwe na rimwe nkanezerwa ikigira kabiri Imana ibashoboze kugira ngo ntimugarukire ngaha gusa ariko mugira ikigo cagutse gishobora kuzokwakira abantu mu buryo mpuzamakungu ushobora kwakira abantu bavuye muri Nigeria muri Amerika muri Tanzania mbega kibe ikigo gikomeye cyane mpuzamakungu kizotuma ubutumwa bushika kure muronke n'amadeplacement imodoka zanyu so mugira ibintu bituma mworoka kugira ngo ubutumwa bw'Imana bushike kure hama icya gatatu nuko twitwararika kwamamaza ijambo ry'Imana kugira igihugu cacu kimenyekane mwarahezagiwe barakoze cyane mwatsebaje mu meza kuri Kejo Media ndizera yuko nkuko bivuzwe n'umukozi w'Imana bitegerezwa kuba mu izina rya Yesu Kristo amen reka rero dushimire n'abakunzi ba Kejo Media bariko badukurikirana mwakoze kuduhitamwo mwakoze kuraba ikiganiro cacu reka ndagusabe nimba utigeze ugira commentaire gira commentaire ndazi ntihabuze ivyagufashije ntihabuze ivyo wize umukozi w'Imana yavuze byinshi tugire commentaire utubwire ico watahuye akari ku mutima ivyakunezereye ivyagushimishije meme n'ivyo wagaye ko birashika umuntu akagaya byose bitubwire uzobukoze kandi nimba wakunze ikiganiro tugire like nimba wagikunze kandi cyane tugira share kugira ngo kibishare gushikira abantu benshi bashoboka umutumire wacu ni Ndagijimana Emmanuel yababwiye ko no kuri YouTube channel yiwe ni Ndagijimana Emmanuel genda mugiye subscribe canke s'abonner kugira ngo niyamara gushira hanze bya bikorwa byiwe zandirimbo ziwe uzoyibone vyoroshe utarinze kuja kubirondera uzoba ukoze cyane uzoba uri umuntu w'umukozi w'Imana uzoba uri umwana mwiza uzoba uri umukunzi ko nukuri kutagabanije naho butaye uzosubira cyari kiganiro Burundi Gospel Star Search n'umutumire wacu mu pasteur akongera kumuririmbyi Ndagijimana Emmanuel na jewe Keza Fleur ya Audrey ciao ciao